Turabahaye ikaze nshuti bakunzi ba Bedanora TV. Imana itugiriye ubuntu budasanzwe kongera kubonana kuri uno munsi. Tugira tubahe umuvukanyi muza gukunda, hinge gatoyi muraza kumwumviriza, intahe yiwe nayo itoba nini iraza kubafasha. Dushaka tuvugane gatoyi. Kaze cyane mukunzi wa Kristo, ku mazina mwitwa bande? Akimana Janvier. Musanzwe mukora uduki, mubayeho gute? Mu ncamake nashaka muduhe intahe y'iminota mikeyi ifasha umuntu yitwa umukristo canke umujene, kuko turabona ko ukiri urwaruka. Urabona ibihe turimwo bisaba ubwenge, bisaba ubukerebutsi, kandi bisaba gushigikirwa n'abandi. Ivyumviro vy'abandi birafasha. Rero dushaka mu vyumviro vyanyu nk'umujene bidufashe, bifashe isi yose. Kaze. Murakoze cane. Bwa mbere akazi nkora ndakishimiye. Akazi nkora ndakishimiye kuko ubuzima bwiza sero n'umuntu abayemo. Kuko ubuzima ntibungana bw'abantu. Umuntu wese afise uko Imana yamuhaye, uko abayeho, kandi bivanye n'aho Imana yamukuye n'aho yamusanze, nivyo bimutera gushima ahabaye. Azabahezagire. Je ntayi wanje ni ndende, yofata umwanya muto, ariko ndagira resume y'ibintu bikeya y'uburyo intahe yiwanje ngomba nshinge ishingiye ku rukundo rw'Imana. Ku rukundo rw'Imana. Ego. Aho rutandukanye n'urukundo rw'abantu. Yesu abahezagire. Amen. Je navukiye mu muryango w'abana batatu. Ndi umwana agira kabiri mu muryango. Mvutse ngira kabiri, urumva ko ari ugira gatatu nguriki. Mvutse ngira kabiri naravutse papa carapfa. Mvutse arapfa, twari dufise famiye igoye cane, igoye ku bana. Mama urumva dusiganye turi abana babiri. Kera hariho ukuntu abantu baba wasanga bavuga ngo ni ku mugerero, kuko imiryango ntiyari bwaguke cane ngo igwire. Barakutwara nk'ahantu ku gasozi, bakubakirayo inzu, ukagirayo mariage, ukabayo, ukavyara, ukarondoka, ukagwira. Muga rero twaye amahirwe urumva ntitwayagiriwe. Mu gihe twari dutanguye famiye, papa aca arapfa yamusirikare. Mwabahe ico gihe? Ni mu ntara ya Bururi, komine Mugamba. Mu Mugamba. Rero amaze gupfa, mama dusigarana turi abana babiri b'abahungu. Adusigaranye turi abana babiri, yaregeze imihangayiko cane y'ubuzima. Cane y'ubuzima kuko ubwa mbere ikigoye isi rasiyo, suko umuntu arya oya. Ivyo Imana ibizi ukuntu izobigenza. Ikintu kigoye n'abantu. Famiye iramwanka, yari muto. Mama yubatse afise 17 ans. Urumva guca apfakara n'abana babiri, yari muto cane. Yari muto. Yari afise amahirwe menshi kuja kurondera urundi rugo akubaka. Hama rero amaze gupfakara, famiye iradukorera ikibi cane. Cane muga navuze ko nta nshinga ishingiye ku rukundo rw'Imana. Famiye imaze kumufata nabi, bagahenga mw'ijoro, bakaza abantu bakamubwira bati, cane cane nyokuru ari umuntu akaze cane. Umva ari ku mugerero, vyasaba ko aronka nk'umuntu amusanga aho hantu, agenda abwira nk'umubanyi, ntiza umwana aze kunsanga mw'ijoro kugira ngo nanje numve ko ndi mu bandi bantu. Nyokuru agaca avyuka nka 11 zoja, agaca azana icumu, ati umuntu yandariye mu rugo rw'umuhungu wanje ndamucumita. Usubiye inyuma gato, papa apfuye, bagiye ku maziko yiwe, baciye bafata ibintu vyose bimuranga. Urumva ko ari umusirikare, yakunda tukaronka imisesi, ikintu kizodufasha. Mugabo kubera urukundo rw'Imana, no murabona ko tukiriho. Amaze gupfa, bagiye ku maziko, famiye abatagiye baraza barakata baza muhira. Baje muhira, ikintu cyose cyaranga papa baragitwara.
impuzu za gisirikare, Mm. amafoto yiwe, ikintu cose camuranga cari muhira Oh my God. baragitwara. Mm. Bamaze kubitwara umva nibo abantu bari bazi muhira, Mm. bamaze kubitwara mama araza ashitse muhira baragandara, ikigandaro giheze aca abamo rero data wacu aca agenda muri komine aravuga ati burya na wa mugore yarapfuye, Oh. dusigaye imfuvyi zonyene. Mm. Kwari kugira ngo baronke uburyo Mm. abantu barakunda amatongo, Mm. uburyo iryo tongo tutazoribamwo, Mm. abisi turi abana bato babiri naho botwica n'ibintu bisanzwe biroroshe. Mm. Rero mugabo kubera urukundo rw'Imana ntawo Amen. kwica umugambi w'Imana, Eka. baragenda barabigerageza mugabo mama baramubwira burya abana b'iwawe baje kubafutisha ko basigaranye impano zonyene Mm. ata muvyeyi n'umwe akihari. Mhm. Mama arihuta yarafise umusaza w'umujournaliste arabimufashamo cane, Mm. ntivyakunda ko badufutisha. Mm. Bamaze kutadufutisha baca baragerageza, twari dufise inka, Mm. twari dufise inka ruguru mu mugambi barakunda gutunga inka cane, Mm. twari dufise inka zigera hafi muri ndwi, Mhm. izari mu kibitso ya famiye kirazirya ndazigurisha. Mhm. Kubera ko rero Imana iba igomba kukwigisha umenye ko urukundo rwawe rutandukanye n'urw'abantu, umenye ko uryo ubayeho atabayeho kubera umugambi w'abantu akubayeho kubw'umugambi w'Imana. Ego cane. Izari muhira uyisize ahantu urashobora yiroga ugasanga inka yapfuye. Mhm. Twararima tukimbura pe, Kandi abavyeyi ntibari bakijijwe. oya ntibari bakijijwe Mm. kuko Imana Kristo vyamuzanye Mm. aje kurondera abagororotsi, Mm. Mm. ndetse ngo nawe nyivyaho Ego cane. Ego cane. kuko yaba yaje kuturondera turi abagororotsi ntacari kumukura mw'ijuru. Mm. Mm. Rero bigenze uko Mm. mama harageze ahantu urumva ko bamwankiye ata muntu aza kumusanga, Mm. harageze ahantu abaho mu buzima kuko arara yicaye ijoro ryose. Hari ibintu vyitwa ibishitsi, iyo ugishize mu ziko kagicana Mm. ico kintu ntigipfa guhera n'ijoro Nigihera ryose, vuba. rirahera kiba kiraha. Mhm. Rero mama bakaza kumukindira ko bakimba inzu, zane inzu zirya nyene za ruguru Mm. bazubakisha ibiti Mm. Bagateramwo idongo. bagateramwo ubudongo bagahoma n'ingwa yiwe Mm. bakaza kuyimba rero. Umva vyasaba ko arara yicaye ijoro ryose. Ndakunda mama cane, Mm. Imana izompe, Imana izongirira neza nanje akazova muri buno buzima Mm. hari ikintu c'umunezero vy'ukuri Imana yamwubakiye. Amen. Nivyo muri abo bana tumaze gukizwa turi babiri, Mm. ndaza kuvuga uburyo Mm. uwa gatatu yabonetse. Mm. Rero bigenze uko ararara yicaye kugeza yaho agwara amaso, Mhm. aragwara amaso muga muri ico gihe aravuga ati cenda cari muto, Mhm. kuki wanturubika nk'uko kose sinkwiye kugenda, Mm. ndacari muto noronka uwundi mugabo. Kandi vraiment sino mama yari mwiza, Mm. yari mwiza pe. Reka nawe nturi mubi biragaragara. Mm. Abo ni ubuntu bw'Imana. Mm. Hama rero muka musaza we bamuntu nyakamugana n'ubu ndamukunda cane, Mm. ambwira ati ntutabare, Mm. ati abo niwo mugishire wawe, abo aho uja hose namahoro kwigera ugira wataye abana nkawe. Mhm. Famiye iratwanka cane, Mm. mukamama araturera muri bwa buzima, Mm. inka zose zirapfa muhira zirahera, Mhm. zimaze guhera urumva ko ubuzima buca busubira bukagorana. Mm. Mugabo papa wiwe yari akiriho na mama wiwe abona arababonye, Mm. kurya kuntu umuntu umugeni mu kugenda barabasaba kandi babasabisha inka. Mm. Mama rero bari baramuha baca baramuha inka ko zari zaheze, Mm. iryo bamusubiza ku ndongorano. Iyo nka rero yaratureze kubera rwa rukundo rw'Imana. Mm. Inka imwe ishura kandi inyama Mm. iraturera kuva tukiri abana kugeza dukure, Abo? kugeza tungana uko tungana. Nivyo? Ngibondo umwana agira kabiri, Mm. ndaza kuvuga rero uburyo iyo nka imwe yaturetse muga yafashijwemo n'ububasha bw'Imana. Mhm. Ni ukuvuga ko yarayirera, bamuhaye inyana acagenda arayivunjisha ayishora, Mm. aguramo agashore kakiri gatoya. Aguzemo agashore kakiri gatoya agaca korora, urumva ko yasigarana ko make yo gusuma, akakorora kakavyibuha kagakura. Ubuzima busubiye kwanka
akayisubiza mu isoko agashagura mu yindi ntoya agaca asubira akagaruka ubuzima nyene umuntu agafundikanya Imana igaheza akagenda neza turakura buke buke muga mukuru wanje Imana yafise ukuntu igenza ibintu mukuru wanje ndukuri yaramukunda kuko impamvu yamukunda yaramwumvira nanje nkura ndi umwana akunda mama urumva ko twari babiri nkura ndi umwana akunda mama numvise ugiriye nabi mama numva ko nopfuma mpfa ako mbona mama wabaye rero je baca banyana rero mukunye nkako wanje afatiye umwana tumuravye shobora mu kintu gikomeye imbere ubu dukwiye kumugirira nabi babigerage mukabiranga twaragenda kuragira inka twaragira tugacura kwa nyoko kumena ntihari hafi ducuye abandi bana bakabagaburira amaze kubagaburira je bakanyima ngize ngo ntahere nje kuraba base mama kuko ari we azi inzara y'umwana ko ntibabaza bagaca banyira ugumaho ni ucunga inka mpaka zisubire guturuka ubwo buzima narabayemwo ndaza gucagagura kuko ni birebire ndakura twiga amashuri nyene byanke bikunde Imana mugaye kabana natwe maze gusara nk'uko haruguru rero ni nkayo Andreas ngiye gose ego maze gusa nk'uko haruguru barabona nyene narakunda ibikorwa kandi ndakunda ibikorwa narakunda ibikorwa narafasha mama naranka umuntu agirira nabi mama by'ukuri nkuko nabivutse rero maze gukura batata wacu bakaza kugomba kutugirira nabi nko kwitongo haguruka naho nari gato nimurenganye mama ndaha ntibikunda ukaza ugakora ikosa muhira abana b'iwanda basumba nahenze usha ngenda nkorera ikosa umwana wawe mugabo mureko dusuzugura data wacu arankorera ikibi cyane yarangerageresheje urupfu mugasi napfuye ndavyibuka yarigeze kuza aramfata turi ahantu urana ruguru hari amashamba aramfata turi ahantu mw'ishamba hari imigano arambo hagomba kunyica kandi mugamba haba imigano myinshi arambo hagomba kunyica mugabo umugambi w'Imana mukuri ntawe kizobuza gushika arambo hani imigozi acanterera ahantu intozi sinzi ko muzizi yego rero intozi hari intozi zitonda umurongo zikagenda hariho n'ahantu zero usanga ziri bahita mu kiguri c'intozi ziba ari nyinshi usanga zarivye n'ikinogo ari hanini kuzo no hejuru usanga ari nyinshi gose acara ntwara nterera muri za ntozi andere muri za ntozi polisa ziranja rero hajya aho muri ico gihe wari ufise imyaka ingahe nahise nk'imyaka nka 12 nahise ico gihe ntera muri zo ntozi nahise imyaka 12 nari nkiri muto andere muri zo ntozi ziranja ndarira gusa je naho narase nakora amusotsi nanyo kuri yarankwitogerara ko nokora amusotsi ntibyakunda sinzi ko byagenze nyene ngira ari umwana w'umusoda sinzi ko byagenze je kuko ikintu cyose wankorera kikosa ntigere wananditse ikintu ca mbere gusa sinatwenga tuvyikuri je nagiye gutwenga uko maze kumenya Kristo Yesu amen Kristo Yesu n'umunezero Kristo Yesu ahindura amateka y'umuntu nukuri amuye muri zo ntozi ziranja agerageza kurira nyene naho amusozi atakoroka kugeza rero yahotse yinjya ndasa nk'uwaravye ndahora ku buryo nyene ntasaba kumva ububabare bahubonye ndatekereza umva harasigaye kumva bimaze kugenda uko sinzi nyene kubera iki mugambi w'Imana yari ifitiye hari umuntu nyene wo muri famiye ararengana agiye kwirabira inka ziwe zariko zirarisha aca abantu ngombwa arabona ati kiye kintu kijyanye hajya yoba ari imbwa yapfiriye canke n'intambwe koko ibikoko vyararya nk'intambwe asanga kiriyo aregeza araba sinzi ukuntu ninyagaje gatoya aca aregeza araba asanga nyene nije waramenye ko yaranzi arambohora nyene nabaye nabi arantwara gusa kuko uwo data wacu yarafise amafaranga natwumva ko twabibutse musanzwe ntawe ari kumwitwarira ntawe ari kuvuga wari kwitwara kwanditse yashaguta ruguru ho baranakunda n'inzoga yashagutangira inzoga banze guwawe ukaba rubayanire kabiragetse c'est sensuite ushobora kurekana bigenze uko ndabaho
ndakura buke buke ndavyuka nayo wanje yagiye kunkomera mama gwayo nyuma urumva ko ari jewe mugabo nyene uwo data wacu hari igihe nyene igicamo kikaba ciza sinzi ikihe caciyemwo aravyara umwana kuri mama ariwe ankurikira so wanyu nyene yaragutaye mu ntozi uwo nyene aravyara umwana kuri mama ngira yagutaye mu ntozi kubera wamubuza ngira inzira avuga ati akana we vraiment nafise ko mama yari mwiza rero ashaka kuvyara umwana w'umukobwa gusa mama ntiyari ingeso yiwe vy'ukuri oya kuko inyuma yiwe yaciye afata decision avuga ati oya ibintu ntibizongera nzorera abana aca avyara umwana w'umukobwa ndamukunda cane ni nacyo ndamusomesha mu buzima buto mbayeho uwo data wacu yaramubonye aravuga ati akana ko nokwemera ndi umuntu w'umushinga ntahe nzokihakana mukare jewe namye ndi nyankamugayo nuko simba nkunda umuntu angayo oya sinabikunda jya upfa umunyimi vy'iwawe mugabo unkengera sinkunda basi kuba ubuzima bw'undi muntu nkunda ubuzima muri prive bw'iwanje witegevya icubahiro c'iwanje ndaciyubakire giturutse ku Mana bigenze uko aramwihakana turabaho ku mugabo umwana arakura mbandanitse rero aho antaye mu ntozi sindazivuyemo rero niko mva ndavuga rero ubuzima bwanje hano bwaciye bukomerera rero mama caragwara akora imyaka 2 ariko ndamugwaza ariko ndamumenya vyose ikintu cose nije nimenye none wiga wishukiye narahagaritse ishuri gato n'abarimu firma barimo barankunda mugaravuga ati wewe turavye dosiye iwawe genda ntangora aho uzogarukira tuzokwakira ndagenda nyene ndamugwaza imyaka 2 bari bamurotse ukuguru kwatobotse mvana kintu kimwe yakora yarunga kwarava amashira gose oh my god wa mukuru wanje nawe urumva nyene ntibuzima ntibwari butonze neza yakuze ari umuntu nyene ibintu vy'indero bitari kirere nije namenya namba yanku kwibayeho uko wamushikanje tuza kubana ari mva yari mutoya uko mama aza kubaho mugabo nyine Imana ibana nanje geza aho ubuzima burabandanya turakura twarashonje vraiment bene data inzara irababatse muri ivyo bihe urumva ubukene nibwo bura azosanga umuntu ashonje uzumugaburira ego uzumugaburira pe nivyo naho tuwarashonje uzumugaburira naho tubufise vyinshi inzara irababatse twarashonje inzara kugeza aho tuginye zitarika mwari yiki abantu benshi bazi ko isondori ry'inka isondori ntumbariye abatazi inka nabo bazi ko iry'ingurube muga twe kubera ubuzima harya ubuzima burigisha hageze aho tuyicumba tukayigira ubugari isondori mama we icumba nyine bayigira ubugari Imana irahindura amateka ariko cane tugeraho ubuzima burazanga nyene muga nakoze ndi umwana umwete akunda gukora aragira aho ntangura kwirimira uturima tw'ibare tumfasha kugura agahuzu kuko narabayeho ntambara mama kangurira ubutura zibitsa yazigura 500 ziguza 500 urumva byaba ari butura nyine uri mu bandi bana ukihenduka kina ikitabuka mwokubiri asigaye wambaye iki umwana w'umuhungu urumva byabikora ari umupasiteri akunda gushinga intango yambara urupira rwa mama wiwe ndabivuze kuko mvuye kw'ishuri we yazamurage nzamurage ujyana umugenzi nawe nyene rero mvuye kw'ishuri kuko sinagira impuzu naca nta umupira wa mama umva rero ndi mutoya namba umupira wa mama ucuwe ikanzu je naca ndawambara none nawe wambara igipira ca mama nambara umupira wa mama nkaja gusenya nkaja kuvoma muga nambara umupira wa mama ivyo rero birantera gukunda mama gose cane ubuzima rero turabamwo ari bubi cane ntabwo bugoye mukakubera urukundo rw'Imana Imana igukunze hagiye vuga ngo Imana nise w'imfuvyi nuko ntibabera kunya nukuri ngo izobaburanira abantu uko nukuri turabaho turakura sa nkuko hari genda umwana jenyine icyo nafasha mama kuri mukuru wanje amaze gukura yacigira mu bintu nk'iyo nyene akirwara yerera
ntiyize. yarize gusa ntiyayamaze. Mm. Mugabo Imana ishimwe nawe nyene aho Imana impereye agakiza Mm. narasenze Imana irahindura amateka. Amen. Imana Mm. yisenze rero kandi irakora. Mm. Rero bigenze uko ivy'amashuri vyageze aho birarangira Mm. muri bwa buzima nyene. Mm. ariko uraheza. Ndavuga rero none ubuzima bizogenda gute? Mm. Mama ntiyakumva ko nzova impande yiwe. Ati none mwana uvuye hanze usigarana nande? Yabona ko ubuzima bwiwe nawe buba buhetse. Kandi rero umugabo ubonye nageze kugira inzozi narakunda abakizwa cyane cyane abapantekote. Pantekote Imana ibahetse agira siko ndo mu pantekote ngo niyo mpamvu ndabivutse. Narakunda imbere ya pantekote. Pantekote yagira urukundo kandi ubu ararufise Imana ibahetse agira. Yafise urukundo aho umuntu aciye bugufi yaba umuntu anezerwa. Nanje nakwije 18 ntatwenga. Ugatwenga. Gusa mu bantu bazwi ko gutwenga ubu ndi mu bantu bazi ko abantu bakunda gutwenga. Nari umuntu yababaye wamengo ntakanura yashishwe nk'ibintu byo kunezerwa. Ntitwashobora kuvugana amajambo abiri tutaragwana naho wansumba. Navuze ko je naho umuntu ngana naba nagwaye gusumba ibyo ni kahise nyine ubundi umuntu w'Imana ivyo ntavyo nkicamo. Rero bigenze uko nari mborerwa naranywa inzoga nkaborerwa cyane. Urumva ko nari muto naranywa inzoga kurumva nagomba kugabanya stress zari muri jewe. Nanywa inzoga kugeza aho nahise mukawonkre yarafise akabari. Ngiye urumva ko nari muto bangiye nkamusaba ifana nkambwira mpifana yavuga yifana nimuyimurihisha ko batandikisha ifana mureke ko nigitangaza ko onyanya ifana bazi kintu nkunda ari inzoga izibora zose z'uburyo bushoboka. Mugabo rero navuze ko nakunda abantu b'Imana kandi n'ukuri naho nari umuntu ameze uko hari umutima Imana yari yarampaye. Yego umutima Imana yampaye sinzi ko ari ubwo buzima bubi nari naciyemo. Naranka umuntu arenganya ubundi urenganije umuntu narababara cyane naho yaba mama yakoze ikosa. Abantu bashinga ntaye bakaza ati uyu muntu ndi yarenganije ubundi babonye byanze bashaka amagana uko aza guca naho harimo mama wiwe cyatwemera kandi vraiment nyine mvuze byagenze uko nambara igiti ntiyarakigurishije ntiyo kwigurisha ubugira kabiri. Byaba ari ibyo nyine barabyemera kuko vraiment n'ubona abandi bivugiye nawe nyine avuga ati narenganije uko n'ukuri. Rero nigira kugira inzozi waba wari ukwiye kwiga ubucamanza. Oya vraiment n'ubu jesi nkunda umuntu arenganya umuntu uwo buri wese aya nturenganya umuntu by'ukuri. Urumva urubanza natewe ngashira mama wanje cyane. Rero ngira aho kubera ko umugambi Imana yari ifisako ngira inzozi gusa ndatsegwanye nicyo njyanye ariko Imana ikugendereye ntiguhera uro mukizwa ngo nuko kije igukeneye ntarira gusanga ariko cyane ngira inzozi mw'ijoro njyanye mbona umuntu ambwira ngo genda kuri ruriya rusengero ngo nkeneye kuba umukizwa. Jewe oya Jesu jo gukizwa kwe deja kuko data wacikiye yari yarankoreye nifuza ko je nzomwica. Washaka kumwihora ati friend of kuba bizogenda kose je nzomwicira kuko ikibi yadukoreye Jesu nobeherebera ngaho nyene nazanotse aho rero navuze intozi hari ikindi gihe yafata umuhoro agakubita mu mutwe ngira ko nopfa kandi nasomye ijambo mweze kiyererembera ngo uruhanga kwa ndarukomeje nk'into vraiment rero intosho nta umuntu ayimena ahubwo intosho iramena. Rero umva ntiye kwica intosho yakomejwe n'Imana ntibikona. Rero ngitse izo nzozi mbona ngiye gukizwa mbona nyere ku rusengero ruri hakurya ku musozi sinabwigere njayo cambwira rero umugana mva ko ari umva Imana nyene ari Imana itaho. Yego mvuga ati Imana jewe hariho ibintu je ntarakora kusumva ko nakunda abakiza ndavuga nti hari ibintu je ntarakora undindire nzokizwa ne nawe umugabo nikiri cyantera kuzokizwa ne nawe umugabo bana ugwaruka hari ibintu biri hanze by'ukuri by'ubugugu sinavuga ko ari ubwenge abantu banze kenshi tubana sinkunda kwitwa ugwaruka naho nkirugwaruka
basivanye n'imico y'urwaruka sindayikunda urwaruka ukuntu rwitwara ngo ntafise ubwenge bw'ejo hazoza ntakunda kwiyubahisha by'ukuri guhisha agaciro imyaka irabajana bakibagira yuko ejo bafise mugabo uwoza akagira Kristo muri we by'ukuri ivyo bintu vy'imyaka ntibishobora kumugora rero bigenze uko mbwira Imana vraiment nayo ifise ikiganza ciza ku bakobwa sinzi ko cari ikiganza sinzi ko cari igikundiro sinzi uko vyari bimeze vraiment nawe ntwari bwakizwe yes nawe bwakizwe ntumva ko Imana yariko irandondera ngo ngizwe rero ndavuga ati je vraiment nkundana n'abakobwa benshi rero iki nzoza nkundana n'abakobwa benshi bashoboka hamwe namara kugira mariage zoca zumbwira yo nja gukizwa rero kuko urabona ko nakijijwe ntaragira mariage kubera ko umugambi ezi igihe kingana gute ukijije nakijijwe 2019 imyaka 6 nyuma nza mukakiza ndashimira Kristo Yesu rero bigenze uko ndavuga ati Mana je nzokitwa nabo umugabo reka umanze ngira hajya ubuzima undane n'abakobwa uyu ndamwiteshere uyu n'uyu ikintu ntakunda no gusambanya imfura kuko jewe niyo uri umukobwa bikazana ingeso nk'izo narababara canke ndazibonyeko sinakunda basa umuntu yigira ikirara mwarimwo ubupfu nyene butava mu muntu sino agakiza kaje kakaba muri wewe kakaguhindura akwereka ububi wawe ahantu bahagaze ndibuka n'abakobwa bashika bangahe nabwiye ati mwe mudahevye ingeso mufise muzotwarinda kuko ntawe urima ntasarura ti ukomeje ivyo abashika 3 baravyaye abandi nabo baracikira abandi nabo barazikorora bigenze uko kubera ko umugambi w'Imana ukomeye hariho umugenzi twakoranye muri ubwo buzima bubi hariho rero imiryango usanga umengo yaraciwe abana bagwaye imvunja abanagize abajenji nibo bari abagenzi nibo twari tubayeho ubuzima bumwe rero araja kurondera ubuzima aja mu ntara ya Mwaro bwo uburyo nyine bwo gushira amahera mu nzu bajya twita abakozi imbere ubwo rusinde ko atari ababoyi niwe bayaye babita abakozi nyine uko nyene agiyeyo ashaka vyitegereza irifu rero ko ngira taravaye ubuzima nkava nkungoroza nkabushakisha none uburyo bugorana rwose gusumvye ko ndiko ndabona ngaha ndagenda aramdondera akazi Mwaro ngiyeyo rero wari umugambi w'Imana mugabo ngiyeyo ndashika barandondera akazi aho hantu nkora cyasanga rero hari ibitero bikomeye cane gusa mugabo suye inyuma gato Cine narabatijwe muri Katolika nakomezwa kandi nakunda gusenga muri ubwo bupfu bwose nivise gusa mugari ukuntu nawe ukunda gusenga Imana ivuga ati vraiment ndavyintu ni naho nsenga kwe suko nabashaka kuzenga ko ndabona impamvu yangara je naho nongiye gukora ikosa navuga Mana namangiye gusenya inkwi z'umuntu ntibamfate ndasenze amasengesho musumara Imana imutsiga mukare Imana yarandinda cyukuri ndagenda kurondera ubwo buzima mu ntara ya Mwaro shitseyo aho kazi ndakaronka ariko 2025 muri ico gihe hari muri 2018 nahimba 25,000 amahera make cane ndahasonzera inzara rero isumbara iyo nabonye ngiye kurima abantu nakora ko umugabo nagira urimye baca baguhivyo baraguhemba nukuri frere umuntu afise umukozi ashatse aramuha agaciro ko karigeri yewe ntuzahizogaraukira nukuri kuko ubuzima bw'umuntu Imana yabwiye Yeremiya ngo ngushushanije mu kiganza rero ubuzima bw'umuntu mu kiganza c'Imana ishobora gufundura ikiganza umunsi umwe ikahaza kwifuza ko vyaremwe ugasanga nawe ashikiwe yego cyane nawe ugasanga isanza werekane ukadi neza gusubiza mu ishyamba kanza kuja kurisha ukagaruka waciye bugufi cyangwa ugasanga ni gusubiye gusa ndasonze inzara ku buryo ndiko ndarima hari ukuntu warima nk'ahantu havuye ibijumba bahita mu gisimbo rero hari ibijumba wasanga byarasigaye aca none ndiko ndarima aca mfata isuka nkagiharura kagiheke kumva zuko inzara yari ihari kandi si ukuvuga ko bari babuze gusa bwari bw'ubuzima nyine bafatamwo abakozi ngira niko nabivuga ndasenga Imana rero Mana nukuri ubuzima nibwo ngiye guherezamo vrema nakuze nshonje nakuze mbayeho nawe famille fata nabi nabo nibwo nzoherezamo mu bintu nta neza ko nzoje mu gisagara ca Bujumbura mukuru wanje niwe yarigeze kubayo
naranka abantu b'abanyabujumbura barishi nabona ko abantu bishima biyemera ubwibone buteye ubwoba kuko iyo baduze baranka ko twicarana n'abana babo baba bari muri famiye gusa ndashima Imana kubera ko ubuntu bw'Imana nanje ndi umwana barankunda iyo barampakaze n'agafana bakakangurira nabo tokangurira Imana yarakintu kigurira rero bigenze uko naranka b'abanyabujumbura baraza ntibakuramutse ukamenya urashisha kumeze impuzu wambara zaratabutse ntibagukorako nyene barasize inzara mana mwijuru umuntu adafise agakiza arakobofera bakishima nyene ariko ningize ugutije umwana cangira biswi urayizi ese nkubwiye umuswi w'inkoko nzane biswi y'umwana ati mubwire neza mukiro ndabimenye ati gisugoti mukarero jewe naragashira mu mutwe kurumva ko yawe yankenge nanje nanka umuntanga bikenze uko imozanira ekura nanka abantu b'abanyabujumbura naho bukijijwe jebye none ivyo bakizwa nabona ko abakizwa barwaye babibereho neza ivy'abanyabujumbura umva nta namenye bikenze uko sinde muri ya ntara ya Mwaro ndasanga hariho data wacu yari yarakijijwe mu paneko inzira y'Imana yuko ntabaranyetse akiraduga ruguru arashika arambaza kuko frema ari ni Bujumbura yaramenye umwana ari muhira kuko frema amaze gukizwa wewe niho umuntu basi yagerageza nkuri hafi ya twebwe abandi bumva ko batatu yaciye abitaho yesa nkuri hafi ndavyuka frema hagiye mwabona n'ikintu cyo kwifuka akatudugana nk'uburengeti Imana imhezagire frema n'ubu arabizi turakundanye Imana imhezagire uri mukozi w'Imana baramusengera umukozi w'Imana rero ico gihe araduga ntiyasaga muhira ashirabaza yagiye mama aravuga ati nukuri cyo kono yagiye bihari kunsezera arabizi ati n'ubusinza ahantu ati mwana afise telefone yambwiye ko hari inzo hamenye rukagarutse ashirasaba nimero ziwanje ashirasubira Bujumbura nifise aka telefone gatoya rero naho kena ntuzuje telefone cyo suki bindi telefone isikara telefone uyigumanye urishika amambiri wambaye gusa telefone yashobora guca mu butabazi bw'Imana bigeze aho ndavyibuka umunsi umwe bantumye gusoma ibijumbu kw'isoko uri umuntu wakorera umva nico nakora byose nararima narateka naramesura kandi rahantu nakorera haragoye nakorera umutama n'umutamakazi ubuzima bw'abantu rero bugoye ntagenda nkamagufasha byose aragutekeka kandi utabikoze neza arakuvuma ntabwo ngo bareka araguhezagira usibye ko ibyo bareka arakuvuma bitagufata kuko uba wagerageje ibyo wawe ngiye ku isoko ndabwimana mana umutsima uzorangira hevye kure nja numva telefone hari kuzuba vraiment shonje nzandiko ndagenda nza numva telefone nimero zo nenda zifise gusa none nenda zifise jese nkunda ubufasha buvuye ku muntu ngo ndagiye nti nakora ndakwinginze nashonje nagize ubonye ko nshonje urangaburira bitakunze ngo ngaburire nzosenga Imana yo mwijuru yarafise inziza bicisha Imana yandabwira Imana ati ubuzima nyene nibwo ngiye gusozerera nza numva telefone yiwe telefone yiwe irandondeye ntabibona arambaza ngo uri hehe ndabwira ntaho ndi mu Burundi kuko umva nyine narababwa amanyama umva ko urona nyine umva ko ugize ndi mu Burundi akanyuzo bwango ambwiye uko acambaza ngo yareka kunyishuko umva panta ko vraiment nihezagire baza kuvuga neza akumbuye kumbwira ngo ahubwo yariwe igende kurondera ubuzima none mwadutaye ntimubizi kuko ko bavuye muhira ni ivyo kutigeze wimbaza ariyo kutabimbajije arumva nyene ndamukiriye arumva ko aragashapu acambwira ngo none ngo basimanuke Bujumbura Bujumbura kweli muri babana bishimye muri abantu bishimye mugabo nyene arangerageza ati manuka Bujumbura ndakora ko ndamwemerera canategura kuzomanuka Bujumbura canaca muhira canditegura ndamanuka manutse Bujumbura namutse namba umupira w'imbeho vraiment sineze by'Ubujumbura nambaye ikambambiri nyene zari pireri bazikura ku bipine pi ndamanuka nyine ndashika Bujumbura nsanga n'ahantu rero hateye ukuntu nyine Bujumbura nyine murabona ukuntu hameze ngezeyo mu bintu byantangaje rero gusa naciye mbona rero umugambi w'Imana yari inkenereye nshitseyo yari ku kazi byasaba ko baza kuntora arambwira tukumva bisi
nazana nagendura vyumva norukiye kumusara ati kumva bisi zija muri ville ati babure ko barahamagara ucu ugenda hatse kurukiza cyo kuba ndabitora nazindukishika saa 4 izuba ryo muri ville vraiment sinzogibagira gice Shandagenda ndafata bisi rashikana muri ville gusa bari baramaze kumbwira ko ibijumbura biyiba akabege nari mfise ndagashira imbere yanje cyanda abantu negamira ata muntu azana n'inyuma yanje kugira ngo aheva nyiba nta n'ikiri niyo ko ntacyo nari mfise barufise ako nyene nta kintu cari nahise nyimwe ipantaro imwe hanyuma bigenze uko arashikana Bujumbura arashikana Banyakire cyagiye kuntangaza rero shitse mu irango Banyakire ati tubuzimana kuko nyine numva yene nivi akantu numva kambere kanjohe cyari cyari nivuga mu nzimana cyane hafi saa hindwi cyayi cy'Ubujumbura tro akayi twaje cyane gitumbura buri mu cyama kari kamata navuga tawe Imana nasekeje rero mugakubera ko Imana yashaka sinanayigoye by'ukuri bashambye ati rero noje ngo ndiko kizwa twabikwera hari haize iminsi ariko oya bakubwiye uwo munsi nyene ukuntu Imana yari inkeneye asha bagiye gusenga bijye by'abakizwa basenga nari nisubiramo tatu twese no mwinjira numva nyene nkabipinga ko je naho mbwira ibintu by'agakiza akuno bari batwigishije mu gikatiri byasaba ko nyene ibyo bintu mengo ntiwobyumva mugabo njyamye ndabura amahoro kugeza mu gatondo naciye ndabwira ati ni mu ndangirire no kitwa gute byogenda gute ndiko ndavuga rero ukuntu no kwibuka ya ndoto Imana yakwereye iyo kivyo ntavyo nibuka ndavuga hano nagiye kubyibukira ko ari Imana yampamagaye bigenze uko bashobora mbwira Vanderedi batagenda ko nari umukozi w'Imana ukatera ibyaha by'iwawe ukatera mu Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe hamwe kigi gicuka batizwa ndagenda samedi ndavuga none ho nzokambara iki nzokambara umupira by'ukuri ko nabonye Bujumbura atambara imipira ashushe ndavyibuka acarampa ishati yiwe rero umuntu w'umugabo vraiment nyine ameze neza nanje umva iyo myaka usivye ubu nyine myaka 6 mbi Bujumbura naravyibushe Imana ngiye neza nari muto cane acarampa ishati yiwe y'amaboko nkaye ngiye nambaye mwisho gihe rero iyo shati namba uyagera hati yakigera shimanuke kaba ndende ko ari umuntu w'umugabo kandi nini kandi ashambwira abapana kote Imana bahetsage ambwiye ati rero iyo shati ntigabanisha uzoyambara kuzoyikurira umuntu nashaka kwambara rumeze cyambara nashaka ipantaro shanje hari ikirato nasanze cyari hejuru kuri toilette gitora nicyo nashaka umva ko bari baragitaye cyandagenda ndihana ndiga igice ndabatizwa ndabatizwa nje muri korale ngiye muri korale nari nkinyurumva yashati niyo nayo cyambara nacyakirato iyo pantaro imwe nari mfise batwara ari mirengarenga nacyamo kwivomera mwirengarenga nje kwivomera mwirengarenga nashe ndayihanaguza amazi frema wari yihanaguza amazi udakona nje kuyihanaguza amazi nkashira mu gikorwa cy'Imana rero kuko ndakwishimira Imana maze kwihana cyo Bibiliya nayisomye ndi munyagice ndagiye ubuntu soma Bibiliya nkunda gusenga ko nihanye samedi ndemba ndatanga amasengesho kwisonzesha n'umuntu nyene nakiwe n'Imana byarakuntu nyene byarutonde rw'Imana waranyarutse nenye n'Imana gukeneye nk'uburenze bigenze ko sinenje muri korale baranyakira shatuja kuri Maria Jere mwene data nambaye kwa rushati nacakira tugeze rero baranyitegereza abandi barambaye dukoti bameze neza anyitegereza umuntu vraiment atari gisuma Bujumbura nta pfumvye yabaye tuyashaka kugira naba baranga ku protocole tukorera nka kunyinjiza muri sare kandi uri kumwe n'abandi yego barasigaza inyuma mbwa bashikaje inyuma ndaraba sinzi ukuntu mbonye nyene basamaye cyane cyima cyane yinjira bampaye ifanta nayuguruje amenyo basi ni bansohora bashaka gafanta na design n'akamitsi n'akanyoye Imana yangiriye neza cyane inyuma yaho rero ubuzima burakomeza ari bubi bugoye ko Imana ibikwigisha kine kwigisha nawe ufite umuntu yo gufasha ndaca kumarira ko Imana gukeneye mu ishuri ryayo uyimenye bigenze uko ikintu cabaye bacha batubwira igikorane bari bagira batujemo bafite muzambara costume nanje nzomba kwambara costume nkoye ashaka mwere data cyaremera kuyintiza ndavuga rero neza y'Imana ukuntu nayibonye no kurwaye yemeye kuyintiza ashambye ati ratabutse mugabo uzobanza kwisonesha ndayisonesha nayambaye umunsi umwe ashabona ko naberewe
asharaza bukeye hadi dimanche ndashavuga ati mpaya koti yanje kugira ngo yemwe tuzoburayimara n'iminsi aje mbwira ati mpaya koti yanje ndayimusubitse ashaba bene data cyo nikigerageza cyo mu ashaba bene data avuga ati ngo dusenge duhamagara Imana byukuri bene data Imana irumva kandi irishuye ndibuka twasenge hano mwibarabara turasenga Imana dusenze Imana Imana nuko ndasabye nyambike ngire neza impuzu zo kwambara bene data Imana igire neza numva umuntu telefone ati mfise costume nshasha ati kandi nta wundi muntu numva yo yambara ni wewe kubera gusenga costume ya mbere mandayirose amen costume rero Imana ikiragendaho iranyambika pe ubu ndambara costume ndatsambara kandi nanje ndatsiha n'abandi ko sinokubagira urukundo rw'Imana kandi vraiment nayanzara nasonza iko nyene aho tugejeje no kuri ubu nyuma mama ntiyo kwitwa n'inzara oya ko nahavuye nyene mbiga ibintu by'imyuga Imana yampetsagira ndabanza ndakorera abantu hama mu nyuma Imana yampetsagira ubu ndakora ibyo wanje nanje Imana ishimwe cyane urigenga ubu ndigenga iragahetsagira amen rero isubiye ruguru gusenga ndabaza Pentecote ahandi ucambwira igihe ndagenda shitseyo ncinjira mu sengero Imana ishavuga iti ane hamwe rero nakwamukari wabonye basengera warura cyabyibuka ndabona ineza y'Imana yakugeze ndashimira Imana w'Imana byamenyanye niko ntazopfa rumwe ari munivyo ngo nta mugorotsi yahebwe cyangwa ngo yibagirane naho yoca mu bikomeye abareka arakomeza bene data ni byiza ko umuntu akomera akamenya Imana n'utayimenya akayimenya by'ukuri Imana imeze neza ntayishobora umuntu wayo kandi anahita umugezi intare yanje mu ncamake yariyo kuko navuze urupfu narusimbiye inshuro zishika 3 Imana inkora muri ko narushitsemo ivyo bintahe ndende none so wanyu vyagenze gute natwawe n'uruzi muga Imana irangarura n'ibintu bikomeye watwawe n'uruzi gute nizere ko atari umuntu yagutiburiye yego umuntu nyine yabikize umuntu yabikize nyine kubera gusa umugambi w'Imana Imana ishimwe cyane hagiye imvura iragwa uruzi kuzuye sinzi ukuntu nyine bampenze batije hajya amazi ne makeya ukabarabona barabona imeze ko ntaza kwashobora amazi nyine cyarantwara ampaye nyine mugabo ndashika kure sinzi ukuntu nyine Imana ndokije namaze gusoma abantu barampora rero ndashimira Imana n'ibyini birebire ora ni mwiza sabezagire ntayiriye Imana niyo sabahezagire Imana ibahezagire namwe cyane turabashimiye rwose ariko izina sinibuka baza kugibuka Akimana Janvier rero uba i Bujumbura kandi nzobe Bujumbura ko mfise Yesu none kizombuza ko Bujumbura niki umuhombe n'umuntu udafise Kristo Yesu amen wamenye Kristo Yesu kuko dufise amasezerano menshi mu Mana yaduhaye kandi ibimenyetso bitwereka ko tugira neza birahari birarego ariko uracaba kuri ujya mu oncle wawe urigenga Imana igira neza no kuri Joti bakunzi ba Bedanola TV turabashimiye cyane gose mwebwe mwese mwejeje kuraba ino video ico tubasaba murayisangiza abandi bantu wowe uri kurayiraba uhejeje kuyiraba irungikire nk'abantu 5 10 bumve uko Imana igira neza Yesu agira neza uko yagiriye neza Akimana Janvier ishoboye kukugira nawe neza nubwo uri kuraca mu bibazo uri kuraca mu ngorane nyinshi ntugire ubwoba Yesu n'umukiza wa bose nico cyatumye aza kumusaraba agasanza amaboko kugira abantu bose baje iyari kaze cyane ndabashimiye mwese kandi inshuti mukunzi Akimana Janvier turabashimiye mwene data wemeye kudusangiza ino ntahe ikomeye cyane ivuga ku ncamake y'ubuzima bw'iwawe ingene Imana yagukuye mu gipira ca mama ikagushikanaho widegemvya ugisondori vraiment
imana iragahezagirwa. Amen. Reka dushime imana. Mm. Nibaza ko ari mwe mwo dusengera mugasengera n'umuntu wese aza kumviriza ino nawe mu ncamake cyane. Mana data wa twese mw'ijuru, turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi, kandi turubona kenshi wadukuye kure, data bivuze ngo nyarucara azovamwo ihanga, ubu hari ikibinyizeza narabibonye Mana, warakoze rero wampinduriye amateka, warampaye ubuzima bwiza nyakuba ndagushimiye, wampaye agakiza kawe ku buntu ataco ntanze, kandi benshi batarakaronka Mana. None ndasengera umuntu wese aza kuraba ino video vy'ukuri, Mana mukore ku mutima kandi wongere muhe ivyizigiro. Intambara zose yoba ariko aragwana, ubuzima bwose yoba ariko arabamwo, abone ko ari Imana mw'ijuru itabara, niyakwegamika ku mutima vy'ukuri ntazigera amaramazwa. Urakoze Mana mw'ijuru, turagushimiye ko ushishikara kugirira neza n'abandi benshi, ko ushishikara uremeye ntahe mu bantu bawe, kandi ko ugikora ibimenyetso n'ibitangaza, mu izina ryawe rya Kristo Yesu. Amen. Murakoze cyane.